Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'ayandi yose mutamenye mwa mwaranyejejwe tuyatoza amaze tukabaha ido n'ido. Uyu mugoroba rero twabateguriye inkuru nyinshi zitandukanye aho Colonel Alfred Innocent Musirimu ahejeje kubogozwa mu mabanga. Turaza kubashikiriza byinshi bijyanye n'iyi nkuru ndetse n'igitumye abogozwa, byose muraza kubikurikira mu ido n'ido ry'aya makuru. Turaza kubabwira kandi ko urugo rwa General Arengiyome Bunyoni bazindutse barusaka, muraza kumenya byinshi bakuye muri iryo sakwa ry'urugo rwa General Arengiyome Bunyoni. Saya gusa n'andi menshi twabateguriye, wowe icyo usabwa ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu gisagara ca Bujumbura. Abenegihugu bo muri karitsiye Ngagara ya gatatu baridoga ko ibikoresho byo mu mazu bitari bike byahiye biturutse ku muyagankuba. Aho ni muri zone Ngagara, komine Ntahangwa, muri meri ya Bujumbura, aho bamwe mu bahaba bavuga ko ku munsi wa gatandatu itariki 15 Ndamukiza umwaka wa 2023 ibikoresho nk'amateleviziyo, amaradiyo, amatara n'ibindi byose byari bicometse muri ako kanya byahiye kubera umuriro w'amatara waje ari mwinshi cyane. Bamwe mu bo twaganiriye kuri uyu wa 17 Ndamukiza umwaka wa 2023 bavuga ko byabaye mu masaha y'umugoroba, amatara aracika mu nyuma aca aragaruka ubwo nyine, ariko aza afise ingufu nyinshi. Ibintu byose byari bicometse n'amatara yariko araka, amwe araturika ayandi arazima. Bene guhisha ibikoresho byabo barasaba ishirahamwe Regideso ko ryobashumbusha kandi bakongera bakatunganya neza ibijanye n'umuyagankuba, kuko ngo atari irya mbere ibintu nk'ibyo byibonekeza. Dr. Ella Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso, amenyesha ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bagiye kubikurikirana. Aboneraho n'umwanya wo guhanura abenegihugu, ababwira ko iyo bishitse bakabona impanuka nk'izo bakwihutira kubimenyesha mu ishirahamwe Regideso, kuko iyo basanze by'ukuri byavuye ku muyagankuba baheza bagashumbusha ababa bahishije ibintu. Ariko akavunira akagohe ububaka amazu ko bokwitwararika bakarondera abafundi babizi neza bashobora kumenya insinga canke ibindi byuma bakoresha, gutyo bagakingira inyubakwa zabo. Amakuru yacu tuyabandanirize kubakoreraga imirimo yabo mu kiyaga ca Tanganyika. Abadandaza amafi hamwe n'ibindi bikomoka mu kiyaga Tanganyika ngo ntibabona uko bagiye kubaho muri aya mezi atatu yimirije ikiyago kigiye kugarwa. Mu gihe ibihugu bine bisangiye ikiyaga Tanganyika aribyo Burundi, Tanzania, Congo, Zambia bitegekanya kugara ikiyaga Tanganyika mu kiringo c'amezi atatu kuva ku itariki 15 Ndamukiza kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 gushika kuwa 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023. Bamwe mu basanzwe bakora akazi ko gucuruza amafi n'indagara mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batabona ukuntu bagiye kubaho muri ayo mezi atatu, kuko aribyo bari bizeyemwo uburaro n'uburamuko, kandi atakindi cari kibatunze atari urwo rudandazwa. Bamwe mu bo twaganiriye kuri uyu wa 17 Ndamukiza umwaka wa 2023 tubasanze mu masoko batumenyesheje ko bakiranye umubabaro iyo ngingo, kuko atakandi kazi babona bazoca bakora muri ayo mezi. Narirya atakindi cari kibatunze atari akazi ko gucuruza amafi n'ibindi biva mu kiyaga Tanganyika. Barasaba ababijejwe ko bobarekura bakabandanya bakora, kuko babona ko batosubira kuronka ico bagaburira imiryango yabo canke amafaranga yo kuriha amashuri y'abana, ndetse bakabona ko n'ubusuma buzohava bwiyongera.
Si abadandaza gusa n'abari basanzwe bakunda kwihereza amafi n'indagara bamenyesha ko amakenga ari menshi ko ibiciro by'izo fi bizoca biduga cane kuko n'ubu ngo bitari bisanzwe biborohera kuzisuma. Ibrahim Nzeyimana arongoye imwe mu makoperative ifise ivyuma bikanyisha bikongera bikabika amafi bigatuma ashobora kubika umwanya munini, amenyesha ko ibikoresho bafise bidakwiye kugira ngo bashobore kubika amafi yo kugaburira abarundi bakunda kwihereza ayo mafi kuko bafise ivyuma bibiri bikanyisha hamwe n'ibindi vyuma bikanyisha bitoshobora kumara umwanya munini kuko bavyujuje neza bishobora kubika amatoni 10 gusa, ayo nayo akaba atorenza ukwezi kumwe gusa. Amakuru yacu tuyabandanirize mu Gatumba. Abanyeshuri biga ku ishuri rya Kanyinya ya mbere n'iya kabiri ntibashobora gutangura igice ca gatatu c'amashuri neza kubera imyuzurira y'amazi yateye mu mashuri yabo. Mu gihe kuri uyu wa 17 Ndamukiza umwaka wa 2023 abanyeshuri baramutse batangura ivyigwa by'igice ca gatatu c'amashuri muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ho abanyeshuri biga ku mashuri ya Kinyinya ya mbere n'iya kabiri ntibashobora gutangura ivyigwa neza nk'abandi kubera imyuzurira y'amazi yavuye mu ruzi Rusizi yateye amashuri yabo. Bamwe mu barezi twaganiriye kuri uyu wa 17 Ndamukiza umwaka wa 2023 bavuga ko musitanteri wa komine Mutimbuzi yari yabahaye imisenyi kugira ngo bashire mu mifuko hama bibafashe gushika mu mashuri, ariko navyo nyine bikaba bitakunze kubera amazi aguma aduga ku mwanya. Nayo kubijanye n'abanyeshuri biga mu mwaka tegurira ikibazo cibaha uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishuri shingiro, abarezi bamenyesha ko babarondeye ahantu boba barigira ariko bagumye biga badafise aho baba kuko iwabo hatwawe n'ibikoresho bimwe bimwe nk'amakaye na iniforme by'ishure bigatwarwa ata kintu kinini bizobafasha. Yaba abo banyeshuri canke abarezi babo barasaba ko indongozi zoraba ico zifasha nko kuronderwa ahandi boba barabandaniriza ivyigwa mu kurindira ko amazi agabanuka kugira ngo ntibazosigare inyuma mu vyigwa, ariko kandi badashize inyuma kuhagomerera inkombe z'uruzi Rusizi kugira ngo ntiruzosubire kubatera gutyo bige umutima uri mu nda. Twari twabibabwiye mu ntango z'aya makuru, Koloneli Alfred Innocent Musirimu yabogojwe mu mabanga yo kurongora iperereza hanze y'igihugu. Muri Mukakaro umwaka wa 2022 yari yakuwe mu burongozi bw'iperereza mu gihugu hagati. Iyo yabaye intandaro y'ikurwa rya Generali Bunyoni. Uyu munsi Musirimu yakuwe mu gihe ingo za Bunyoni mu Gasekebuye no mu Rutana zariko zirasakwa. Alfred Innocent Musirimu asubiriwe na Koloneli Pierre Karaveri Nzisabira yahora ari umuyobozi ntayegayezwa w'inama nkuru y'umutekano. Alfred Innocent Musirimu yavuzwe mu mabi menshi cyane kuva mu mwaka wa 2015. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo kurushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.